nimba utemera ko Bface ari umuraperi wowe mushira muri ye category Jinaza ko ta category no nimwe namushiramo ego navuga ko umuziki aririmba ntusiguriza of course ega ntacyo dupfa bro je ndama nayivuze ntacyo dupfa c'est mon frère nta kibazo nakimwe dufitaniye ariko yita best rapper Yuda ko vyiyitani rap Yuda navyiyita ega wavyita ta preuve yereka abantu natwe tuvyita dufise preuve ikintu cyo sugikoze ufise vision urashika sivyo ubu nimba tuzi Fabilove kuva 2012 ari hit no baracari hit nuko yaguvye muri style yiwe nuko kandi uvuze ati umuraperi ngaha mu Burundi uramwumva Fabilove sivyo rero iyo ugumye muri style yawe biragufasha cyane kuko iyo utambagirikana ntushobora kuba hari abantu badatahura hari icyo bita professionnel ushaka kuba professionnel ni hanze we nimba uri mu journalist Yes, kora cyane kora n'ingufu ushiramo umwete kugira ngo ibintu byawe bigende neza, ibintu byawe bitera imbere ndetse unashiremo Imana ku kintu cyose kisaba Imana. So Elma Love mwarimo ko bisanzwe ndabaramukije nongera ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose nizere neza ko mumeze neza je ndameze fresh ubona niko ndatwenga menye neza ko aho ngiye ari ahantu heza ngiye kuzanira umuntu mwiza uti turi kumwe nande rero no munsi ndi kumwe n'umwe avugisha abantu benshi iyo mbise umuntu avugisha abantu benshi barashobora kwibaza ati abavugisha gute avugisha mu biki yes no muririmbyi dusanzwe tuzi cyane ariko arakora neza muri plus 257 ndetse afise amateka menshi cyane amuvugwa ko ahambaye nawe su wundi no muntu yambarira amafaranga menshi cyane no muntu umumilionnaire dufise muri plus 257 nkuko avyivugira wenyene jewe sino bimuvugira ko ariko ndavuze ivyo haravuga no umumilionnaire no muntu yambarira amafaranga menshi cyane ama miliyoni hejuru ya yandi apana amwe bambarira amaraki si babandi bambarira amaraki ndagasubiyemo ego ndi kumwe na BC iyo muze ati BC urumva ati BC gisigura iki ni Berklis umwandisi w'indirimbo Melina iri kirabishe bigacika kuno munsi vipi bro meze neza Yo, what's up, to boy BESCHRIS, Berklis, Festi rapper, Zigo F, Belize FZF, cheating boy, Festi down them, God rapper, aka muri Jean-Pierre Mbare amahera menshi Mr. Merina. Unanishanga mani yawe maze ndose na yawe ayo ni bakeye ayandi warayagabanije ro. Muri Jean-Pierre fisa aka menshi nama miliyoni menshi. Novuga miliyoni yari yose igenda ijanye n'izina ryawe. All right. Ariko rameze neza. Is it fresh? Yes, nko bisanzwe kuva hasi gushika hejuru Berklis ababerewe nta munsi numwe yigera adushira hasi reka simvuge cyane ku mafaranga waba wambare nko abandi bakunze kubaza hakiri kare ariko reka mbaze neza ati Berklis ngenda ngwako video wakoze nk'umuririmbyi apare yuko uri mu miliyonere mu bintu byo kwambara video wakoze ifise uburyo bungana gute ifise uburyo bwinshi uko mwayibonye kuri abana ni video nziza cyane and then ifise ibintu byinshi byotuma kuko urashobora kuvuga ati video irazimvye ariko ugasanga nta kintu kimwe cerekana ko izimvye ariko hagiye harimo imodoka zitatu hari imodoka imwe twakuye hanze mu Rwanda umuntu abisaba ko manza kwirihira izino murayidedwana ya systema rero nibaze yuko si ikintu cyayi coroshe gupfa gukora kuko akese yafise ijya koti ya blue ngato turavuga ati foko turondera imodoka isa na blue alright rero bica bisaba ko tugira twizana nibaze yuko ibyo byose n'amafaranga menshi agenda nabaye interesse cyane yo kuvuga uburyo bwagiye kuko ni bwinshi kandi aho no buvuga ntawo uca bunsubiza urabyo ariko ni menshi barazi je sinabwa gukora video nashaka gukora video yo kugwego isomba nyinshi isomba zose nkuko mubibona alright kabisa ndiko ndumviriza yuko video yaragutwaye amafaranga menshi sinobya kanako ni video isa neza kandi isukuye iboneka neza ko yajanye n'indirimbo mwakoze indirimbo iryoshe ariko nshaka kumenya neza Berklis aya mafaranga avuga yuko afise ayakura he umusore nk'uyu akiri umujene nka jewe je nanje nkigenda na BC nibaza icyo novuga cyo ni kugira iki ni kuba umuntu wese yifitiye confidence nakazi kiwe ufise confidence nakazi kawe ibindi birizana Imana iraguhezagira bikagenda neza même si hari byinshi dushaka gushikako utarashikako ariko nibaze yuko uko biri kose turabishimira Imana kuko nibi kwiyumvira byinshi gose uraplanifia ariko bitarakunda urabirindira abantu barazi neza ko Berklis amafaranga atakura mu muziki ariko bashaka kumenya didiri za Berklis nyuma y'umuziki nize zimwe nziza mu miliyoni yose
Icyo navuga cyo ntuzu uraba umu artiste ngo nuko utabona mu concert cyangwa utabona hehe ucyo bibaza ngo nta mafaranga aronka mu muziki. Amafaranga yo mu muziki aca mu nzira nyinshi cyane. Wanashima ajya yo mu concert yo mafaranga make mu mafaranga yo mu muziki ushobora kuronka. Par exemple washaka gusora indirimbo umuntu aguha kado. Kaguha kado nk'iya $2000. Amahera nangaye? 6 million. Nakarundi ko ndaguha. Mugana concert nta muri mvyo ngaha mu Burundi ashobora gukora concert ya mafaranga. Biraguye. No yamuha bari company yindi yamukaniye cyane. Kuva kuvude kwiga ndirimbo gushika no munsi maze kugaruriza amafaranga ngana kuti. Secret nibanga. Oya uya tumeneze ko ivyo tubiye ari byo usoha indirimbo isubika kawugarukana kuko ukora gaje. Icyo navuze sinabivuze kuri no ndirimbo ya Shasha na Sohoy kuko ntihararengera ni mazi imisi 3 deja ntihararengerana hari abantu itarashikira ikini kandi nk'abantu batanga ya manane ya sponsor abari abantu biyubashe cyane abari abantu baba boss sivyo kuko umuntu agwa 6 million abari umuntu w'umu boss tuvyemeranye rero aba boss umwanya wose go ntiba bari kuri connection rero indimbi babashikira buke hama bakagira ico bakoze ariko singombwa bagikore iyo ndimbi bashaka kutabikora bakazikora no kuyindi ndirimbo igira gatatu cyangwa igira kane c'est simple gusa nagomba kwereka abantu yuko simisi yose mu artist aronka amahera bivuye mu ma concert gusa yes barashobora kuba mu influencer ku bandi bantu YouTube zirahari ibiki birahari hari umuntu ushobora kwandika indirimbo akaguhemba hari umuntu ashobora ati je ashaka ko tutembera na vyonyene ndaguha amahera kwera abazi brand yabo birabaho n'abantu numva ati nkene muri ivyo kana katwisharane dusangire akumva ari fair n'ivyo ivyo rero byose birabaho no kuri harashobora kuriha c'est simple hari ku manifu usanga abana bavuga ati nkene Bear Chris ugasanga bagiye kwicaraho hama nk'isaha imwe cyangwa 30 minutes bakaguha amafaranga bakakuriha kandi amafaranga asumba concert rero ivyo nibaza so kwanga concert zi kurimba barabizi ko tubizi concert bo tuba tujijamo barabizi ivyo dukora si concert tuzironse ni fresh mugati tabonetse hari hundi buryo bwo kwiyungunganya kuko nk'ubu basi par exemple habaye corona deza bakabati nama concert azohaba abarimvye bacha bapfa none bazoshaba ko gute sasa ngira gusi nivyo nko gusigurira rero no fompa ko uri mu artist ubu ufise mind mu concert gusa ifo ko ufise mind iviza loin kabisa ego kumuronka Akes Dani vyagutwaye umwanya ngo nagute canke wiyumviriye gute Akes kugira ngo mushire mu ndiri mu gihe hariho nabandi basanze bakora neza ndetse bariko baraduka urwego rushimishije muri plus 257 Icyo navuga Akes Dan ntabwo vyaguranye gose kubera ko twadusanzwe dufitanye partnership na hatari nini cyane nk'ubu kubera ko twatumaze gukorana ibiganiro bitari bibiri nimba atari bitatu kandi yari umuntu dutahurana cyane kuko yarakunda energy yanje nanje nkakunda energy so rero nibaza yuko sindi ko ndashaka mvuga koma contrast cyangwa kurihana cyangwa iki kugira indirimbo ikogwe ahubwo niko ndashaka mvuga yuko muri byose ko twabivuganye kose is secret but yaramfashije cyane kuko ni byinshi yagiye amfasha ni byinshi twahanurana ni byinshi yampanura ni byinshi twafundikira ku mugozi umwe kugira indirimbo ihagarare kuke ariko abantu bumve ko utamurisha amafaranga menshi y'umurengera vyaciye mu bucuti gusa mwari mufitani nibaza yuko iyo hari partnership kurihana sico kimwe no kuba ata partnership ihari naravye ikiganiro ku munsi wejo wakoze uravuga neza yuko utemera yuko Bface ari umuraperi sivyo utemera ko Bface ari umuraperi ariko ndashaka kumenya ati nimba utemera ko Bface ari umuraperi wowe mushira muri category jinaza ko ta category no nimwe namushiramo ego navuga ko umuziki aririmba ntusiguriza of course ega ntacyo dupfa bro je nama nayivuze ntacyo dupfa c'est mon frère nta kibazo nk'ibi dufitaniye ariko yita best rapper Yuda ko vyiyita ni rap Yuda navyiyita ega wavyita ta preuve yereka abantu nako tuvyita dufise preuve ega nicyo kibazo kiyari jewe ushima mfise preuve uramuzana hari bifirimwe none jenza na biti zanje nawazane biti ziwe ampe ndamuhe hamadukubite ndake hamadukubite barabukazi tukira hangene kwa tuje muri mood ya Melina acapella kugira ngo twinjire tubane kandi tumeze fresh. Hello Melina umeze fresh I love you so much nabivuze kenshi ni Bear Chris nambari la full cash na masoka mfise menshi ma ndagukunda suguswaganya na Bear nasi ntitukikunda na mbega kugamata ikivuguto ya hote ungoze no kwirata wowe ndogijama pete Melina ndagufa nanga Barcelona na Melina urasumba na Shalila ni na my love mbe Adamu nawe Eva kuguheba never loved you for even never ati na Bear Nice ntitukikundana ahubwo onyesha ashaka kumenya Bear Nice byahereye mwavuye ikisi namuhebesa ati waramwebesa bishanki wabanyuka ko urakuramo pare wati ana sasa
ivyo bya pare iwanje ivyo ntibikuraba n'ivyo wacu byo nibanga ryacu Sabi ubone ntiyakorora avuga ati peti yangu we sasa uje kumvamia mwikota vipi oya je Salvi ndamubahase mon frère mon big bro ejo canke ejo ndashobora kumukenera umva nta mpamvu yo kumaniruka ku mugore wiwe si mbona ko namurondeye avuga ko bahebanye muga amaze kumva ko basubiranye cenda vyikabasha kugira canke abaye gutera indobo tugafona kawisha cenda bishizemo inguvu nta mustoje yonjana me cewe look at me cameraman ndaba fresh urabona ko amusto kweri kweyo yonyanka kweri kwe happy nabaho ego umva ati hari muri imvyambare amahemeshe ka kurondera kumva ko gusa yambarira mesh ba Chris Brown bose bari hasi Tuna nzoma meshi eka ngende niruka gusa nizo bivuga oya akana kabanga kanje nawe nujya ariko aturaba tuzobigira secret ariko abaririmbyi bagenzaho bivanye n'ukuntu uri kuraboneka muri visibility movement uri kurasha muri plus 257 we bakwakira gute bagufata gute muri rusange nko kubibona je nibaza yuko abatantahura n'abatontahuye naho no bandi muri gospel naho no bandi ko ndafukama nsenga Imana abantahura nabo n'abasanzwe batahura entertainment abasanzwe batahura muziki what you mean na ego nibaza yuko naho no vuga gute no kuri kiganiro mfukamye kikarinda gihera mfukamye umva kigatangura ndi masengesho kigera ndi masengesho abo ntoka ntibobura abumva ko tamuziki nzi ntibobura that why rero uko no bigenza kose inshimirwa n'abatahura entertainment abadatahura entertainment ntibashimira kuko je ndi umuririmbyi batanu ba mbere bubaha mu Burundi cyane uzubaze abantu baba big bro baze ba Fabi Love baze ba Kesi bande même si urashaka kubona kuri media uko ati none umutipe kumenga n'umuvoyo niki mugaba arabizi entre yanje nabo koma respect dohana abarabizi ukuntu ndabubaha kuko ndazi ivyo maze gukora kuri jewe and ndazi nico basumbya mu muziki ndazi kandi nico naho bamaze n'imyaka bamaze muri career y'umuziki nivyo ariko ndagomba kuvuga kugira batahure neza yuko jewe sindi umuvoyo nahejeje ishure ndafise capacité intellectuelle je sindi nka babandi uzabumva bavuga ibintu bivye no sense bivye no sense yeah ego reka ngaruke ko n'ijya mbere je dukora ikiganiro ndacha kuri bimwe vyagiye biraba hirya no hino vyarabonetse Landry agutera gendera mu nyuma aragusaba imbabazi uravyakira yuko yagusavye imbabazi uno musa guhamagaye ngo mukore ikiganiro wogenda cyangwa uravuga ati usubiye nkubitse izindi gendera nibaza yuko kuba yarankubise rya jido abantu barabibonye and then birababaza arasaba ikigongo amaze gusaba ikigongo rero muri Bible biratubwira yuko umuntu nawe yabafise ibyaha ibihumbi kumubabarira nibisanzwe kubera ko Imana nayo iracatubabarira so rero nibaze yuko ibyakoze byambabaje Big Bro Fabi Love biramubabaza ariko ko yashimye gusaba ikigongwe nuko areconnaître ikosa yakoze that's why namubabariye ansabye ikiganiro no genda c'est simple kubera ko turi entertainment ndamukenera kumfasha amfashe visibility nawe akankenera ndamufashe views hamaronke something to eat cyangwa something to pay the house cyangwa ibindi byo kwisumamwo nta mpamvu yo kubanirana turi muri industry nta mpamvu yo gushinziga muri industry cyane benshi bekugira ngo nyene baratuvugisha but mu nyuma turazatahura ati ebana vya serie vyo ari vyo yaramukubise ariko ngendere mbantangire ngaruke neza fresh ahore abandi baheraje niho nsa uhereza hasi gushika ngaha hari miliyoni zinga uno musi yana kama mani je na amfise yani nyoji ni jone nimbu yibona ucubona ina ico bikubira cyane na marke kobe nibaza si marke upfa kuzana nga rero cyo novuga cyo jewe ndashaka batahure yuko kujya banze ko ndumuri imvyambara amafaranga bakubwira nta n'urege biba bijanye byose so icyo novuga cyo je ya nimero nyene banziko iracarijya number 1 kandi nta n'ubone iteze kunyegereza umuntu nje muri serious tuvugisha ukuri nje muri rimvye nkora ibiganiro byinshi kandi nje muri rimvye mpindura impuzu kira kiganiro rero nibaza yuko n'abaririmbyi bo basizina kuva kera kandi wama wita ngo baronka ama concert barabitinya kuko gufata ukagura impuzu y'ibihumbi canke y'imiliyoni aravyumva hamukambara after interview gacha utamunzu muri concert ugakenera yindi man ntumfise ibiganiro byo kuri radio mfise ibiki n'ibiki muga afase nsubira yani impuzu yambara rimwe bikaba biheze subira rero man sumuririmbyo ari wese mu bundi sinibaza nta n'ubundi none habaho sikwiyemera vraiment sikwiyemera none impuzu hevye ushuze shira hehe musakoshi
ntazuno kubera kutazigabira abantu bwete bana sasa yaheze pereka kugira isakoshi nayo igume ikaze rega isakoshi nayo iraryoha ibonye ivyimvye hage isakoshi itavyimvye wapi ntiryoha umuririmbyi uvuga ati apare ya wewe umuntu ankurikira mu kwambara mvuga ati general class apana wavuze ko atakwege uvuga ati general class avuye jeho kurikira uyo barinde bo barahari benshi bambara bien rega siko ko bandi batambara neza nukuri barambara bien je genda kunda baririmbye Burundi cyane gusa Jeverman nta muririmbyi ntebwo bakwambara je ndemeye ko ndumuririmbyi je afise swag nambaye Jeverman tamu nashaka kuncisha mu injiji kuko nambara ibintu bicompress kandi je ngura ikintu ngura style yose mvuga ati iki niki birajana iki niki birajana home iki niki birajana nimba ari sengre nimba ari tricot bijana n'ikirato cyayo we jana suri wana vitu vya move jana kule ni kaza mziba wala move sasa ni kwa nini ile move nayamba ijya move kubera abaririmbyi hage nani move nizo bisigura uyambara ugandaye hage nani ngandaye rejo uruganda kwera abaririmbyi bagomba bahebo muziki kwa Amerika abari bagira bahebo muziki kuri wowe ni bande nimba atari banga ndazi ko bamaze ko bamera kwera Merina bagomba basanga inbox bavuga ati rege vyahaye anda niko phone yazimye ndafise ngaha ma audio du list y'abantu nka batatu bagomba bahebo muziki kubera je haya ndazi nyampeti w'imatongo ntazogaruka mu muziki ndisire ntazogaruka umpezi matongo nasi wundi ni Bface and the Flow kama kawa kama dawa ngo muziki arawehevye kwera Melina akaswa gusora indi ndirimbo ajenzo muhakado ariko yarayikoze Melina oya pana nyuma Melina ava kandi irikira kundwa hige no yayisohora yihuta kuri avuga ati bana ntibitwirana n'urusasu rwo mubwiye ariko nawe gendimo yo wayakiriye neza ntavyo nzivyo tuendanye kiganiro agusisho ndazi ko agufana rero ifoko nawe utubwira neza ku bikorwa by'ingene uvyaki kumfana nukabona ko ndabishoboye mugana nanje ndashaka ko ya rap kugira ibintu bigenda fresh hama nzoba umufana wiwe mbona ico ndamufanira kuko umuntu ushobora kuvuga ngo nakura mufana ukamutapa mu bantu hama akakumara amazi mgaje kumfana sino mumara amazi kuko umuraperi wese yonzani andika public gupambana nawe nkakubita kandi akavaho ndamutsinze mugana nawe cembuga ati okay wowe uvuga ugushaka ko ndagufana tugende Tanzania na tugenda guhe Mr Blue chamwica cha mu Burundi tugenda ndagumpeta mu upcoming akazenzi acamwica mugaje nta muraperi ushobora kunzana ngaha ngo ndamutiye ego Chris BEC canke BEL uko ushaka ko ni kumwita amazina yose arayakira bivanye nuko ubu mukunda ushaka kumwita imbere ko turangiza ikiganiro ibintu nka bitatu wobwira abaririmbyi y'abarundi byo baribe abaririmbyi y'abarundi bamenye ko ndabakunda kandi babandanye bagira bakora umuziki cyane kandi bareka guhindura ama style ngo hagezweho ibi canke hagezweho ibi kuko umuntu wese ikintu cyose ugikoze ufise vision urashika sivyo ubu nimba tuzi Fabilove kuva 2012 ari hit no baracari hit nuko yaguvye muri style yiwe nuko kandi uvuze ati umuraperi ngaha mu Burundi uramwumva Fabilove sivyo rero iyo ugumye muri style yawe biragufasha cyane kuko iyo utambagirikana ntushobora kuba ariko abantu badatahura hari icyo bita professionnel ushaka kuba professionnel ni hanze we nimba uri mu journalist sivyo naje kuvuga ngo ugende mu journaliste ngo ndi mutibere urumva ngo ndamonta ibiganiro ngo ndafise kandi kazi nkora ngo kahariya ngo ndigisha kuri no bibahe wewe muri cyo kintu cyawe urakoresha focus kugira ube professionnel just ukimenye cyane no musi mu mizi sivyo rero muri rap niba gume muri rap bayinonosore neza hama bakora ibintu ntuzo umva atabaraperi bateye imbere ariko arakora abaraperi babiri cyo mu bundi mara ariko arakora abaraperi babiri gusa babiri nde nande Chris Fabilove Festi Rapper Kamirigado Keshan Boy Festi Boy urumva bakora family ya Keshan Boy gusa Keshan gang sambla tuvugisha ukuri abandi bari mu midiho ya hariya ibyinda n'imbaragasa abandi bari mu yindi midiho yo kugira ariko tu ni fresh ibyinda n'imbaragasa yo yinda n'imbaragasa ego kubano iyo muziki ndwe nabo nigiko basaba nka Chris je banshigikire tu bashigikira cyashaka support yaba support y'uburyo yaba support y'abafana yaba support yo kunkurikana ku mbuga gushikana ibikorwa byanje kure alright kuko je nshaka kubaha ibikorwa byinshi kandi bitandukanye so that why rero nshaka banshigikira yes indirimbo yitwa Melina Chris featuring Akizdan kuva muri Waka Light so ndashaka kumenya nabonye challenge nyinshi ziko zirakogwa hirya no hino ariko ego
ivyana vy'ingidi n'umusto yayikoze ngira kimaze umunota umwe nigera rap yanje aririmba first rapper hello Melina meza first ibaza umukobwa no kuyabari bwawe ndibavuga ngo rap ngo nikundwa je ngoma ndayibakundishe rero kumva ariko sasa rero ni ryacu uzobona indimba yawe ku ma TV yo hanze akomakomeye nibaza slow by slow ibintu bizogenda fresh nta kwihutisha ibintu twasha kwanza mu Burundi tumaye twakamate tuharigate bajya bose bavuga ati asigaye wenyine mu kibuga hama hanze bice bigenda fresh nta kindi nibaza ego hasigaye ko tubakamata tuharigate Kamirigado nyene nawe acha bazanamwo abashire mu kindi kintu ndazi ko nawe nyene ariko ategura umuti nko muri Cation Gang ndazi hajya bameze neza so mwumvise vyinshi mwatahuye vyinshi kuri Berry Chris mwatahuye vyinshi kuri Melina ariko ndababwire neza yuko indirimbo iri kuri channel ya Berry Chris urashobora kwenda kuyirondera ukagira subscribe ndetse ugakomanta ukavuga nyene indirimbo wayakiriye ukanabwira akajambo keza Berry Chris uko nta mutima mubi wewe wabikorana vyose n'urukundo ni one love ariko kandi utibagira kuja kuri Ndaha TV nyene hamusi ugiye subscribe ndetse unakomante ubwire ikintu tubwiye cyo twakongereza mu byo dukora cyangwa ivyo twohindura mu byo dusanzwe dukora hama ibintu bigende neza Berry akajambo kako kurangiza ikandiro kanyo ndabakunda cyane abafana banje naho harimo ibihungu nyene ndabakunda hama basigaye bose nabo bizu I love so much mubanaye mushigikira nta bintu mva mu bidenze ivyo ego no kushikana ibikorwa byanje kure ndafise impinga ndende nshaka gushikako yeah alright Yes mwakoze cyane kudukurikirana ya Elma Love mwari mko bisanzwe ari kumwe na Berry Chris Imana bahezagire kandi ibampera imigisha aho muri hose